Ni Pierre Claver Niyunge ko muganira kuri Argos TV mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga na abasenga bukuri. Turasoma ijambo riri muri Yohana igice ca 4 umurongo wa 23 gushika ku murongo wa 24. Haravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga bukuri bazosengera data mu mpwemu no mukuri kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana ni mwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mukuri. Imana ishimwe cyane. Iri jambo riratomoye cyane, riravuga abantu Imana irondera. Ngo abantu Imana irondera ngo nabantu bayisenga mu mpwemu no mukuri. Ngo nabantu bayisenga mu mpwemu no mukuri. Ngo kuko nayo ni mpwemu. Tugiye kuinjira muri iri jambo ab'Imana irondera ko bayisenga nabayisengera mu kuri. None ukuri nukuhe? Tugiye kuraba, tugiye kumenya ukuri. Ukuri nukuri kwerekeye Yesu Kristo. Kuko Yesu yaravuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta ushobora gushika kwa data ntamujanye. Nukuvuga we nyene yiyise ukuri. Nukuvuga bice bisigura yuko Imana irondera abayisengera muri Yesu Kristo. Nukuvuga ikintu cyose wokora udaciye mu izina ry'umwana w'Imana Yesu Kristo ntigishobora kugira agaciro imbere y'Imana. Nukuvuga uko kuri Imana itubwira tuyisengeramwo ni Yesu Kristo. Tugiye kuraba naho ngo abayisengera mu mpwemu, tugiye kuvuga ivy'imphemu, nukuvuga ubuzima bw'abasenga bukwiye kuba ubw'imphemu. Nukuvuga iyo bubaye ubw'imphemu sukugendeshwa n'ibigaragara. Ubu buzima bwo mu mubiri tubona ibibazo canke ibintu byose umubiri utwereka sivyo bikwiye kudutwara, tukwiye kugendeshwa na mpwemu. Nukuvuga abasenga bose basenga mu mpwemu no mukuri baba basengera muri Yesu Kristo kandi baba bagendeshwa na mpwemu w'Imana. Nukuvuga Imana yaduhaye mpwemu wayo iduha na Yesu Kristo ngo tubisengeremo kandi ngo tubihimbarizemo. Kubera mu yandi majambo yo mu yandi mabibiriya berekana yuko ho bavuga ngo abahimbaza ngo bazohimbaza Imana ngo mu mpwemu no mukuri. Paulo aragaruka akavuga ati mu Bagalatiya aravuga ngo mugendeshwe na mpwemu ngo niho mutazoshitsa ivyo kamere kanyu kifuza. Nukuvuga iyo uri muri mpwemu ntabwo ugendesha n'ivyo ubona, ntabwo ugendeshwa n'ivyo ukenye canke ivyo ufise, ugendeshwa na mpwemu, ugendeshwa ubufisa yandi maso atari aya maso y'umubiri, ntugendeshwa n'ibiteye ubwoba, ntugendeshwa n'ibinezereje, ugendesha n'ubugombe bw'Imana. Gusengera muri mpwemu rero n'ubugombe bw'Imana. Gusengera muri mpwemu nibwo bugombe bw'Imana. Niho tumenya ukuri uko ariko, niho Kristo aguma agaragara muri twebwe. Nico gituma rero mwene data ugusenga kwawe kugira ngo kwemegwe n'Imana, kugira ngo kube ukwishurwa n'Imana, kube ukwishurwa n'Imana nukuba uw'Imana irondera. Twumva yuko uw'Imana irondera ngo nabasengera mu mpwemu no mukuri. Turumvise yuko uko kuri ni Yesu Kristo yarivuze wenyene ngo niwe kuri. Turumvise yuko impwemu nubundi buzima, nukubona ivy'abisi batabona, nikubona ivy'abatizera batabona, nukubonesha yandi maso, nukubonesha nivyizigiro dufise, nivyizigiro dufise. Mu yandi majambo kugendera mu mpwemu nukwizera. Nukwizera kuko iyo ugendeshwa na mpwemu ubufise ukwizera. Nukuvuga uburi kurabona ivy'abandi batabona, uburi kuravuga ivy'abandi badashobora kuvuga. Mu gihe haba uri mu bibazo uravuga ati ndahiriwe. Mu gihe ubuhumye uravuga uti ndabona. Mu gihe ubucumbagira uravuga uti ngenda neza. Nukuvuga kugendera mu mpwemu nukubona ivy'abafise amaso y'umubiri batabona. Mukuri naho ni muri Yesu Kristo. Uri muri Yesu Kristo uri mukuri. Ugendeshwa na mpwemu ufise ukwizera. Mu yandi majambo ukuri ni Yesu, muri mpwemu naho ni ukwizera Imana kuko mpwemu twamuhawe biciye mu kwizera. Niryo jambo ngaha ryashimikiye ko cyane ngo abasenga ngo ab'Imana ikeneye ngo nabasengera muri mpwemu no mukuri. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Impwemu nayo ni ukwizera. Ugira ukwizera kandi ugire na Yesu Kristo mu buzima bwawe kuko ni wewe Imana yifuza. Mugira umugisha naho ubutaha. Kumwe na Pierre Claver Niyunge.